TV online surtout turi emission yakozwe barashoboye kuca bakwambika ibaranshuti yanje bakavuga ati umukobwa yagize gutya byaranshike sivyo ndiko ndavuga ngo bimeze gute donc barabe bareke kuza bararenza gose le titre kabona iyo ndirimbo iraryoshe kandi iyo ishira kuri stat abantu bakayimenya nicajejwe umugabo wanwandike ntana kwishure uwo wumva ari mu kazi ari mu kazi atahura neza sivyiza kuza muratanga ama interview kwa sana bamaze kumenyekana ntibibaze ngo nibo bazi kuririmba cyane cyane kwandika usanga menshi amakuru kanaka ari umufana muri nemvyi kanaka vyumvikana kazoka amavuzi indirimbo y'umuntu kanaka kazoka amagira promotion y'umuntu kanaka mumviriza n'indirimbo ariko ara promotinga n'indirimbo idafise nimba na message nimwe utavuga ati indirimbo iraryoshe cyane kiniki no kubura nyene bwa bufana bwa bucuti kamwana wa mama kadusanga nyene agomba promotinga. Hello bakunze bandaha TV nibaza ko meze neza aho muri hose mwaramutse canke mwiriwe biva n'amasaha mudukurikirana Juliana kuri micro cameraman dos namanavuze imisi yose murabizi cameraman wacu twemera kandi twizeye imbere ko dukora namanda bibutsa guys muri kutubanira batarafina subscribe fyo ndashitwara fyo ndako hama bon turakeneye ama commentaire turakeneye like turakeneye gusharing ibikorwa byacu tubwiye ngene wabonye emission tubwire duhanure canke dukeze kuvyo twakoze turabakunda gose kandi abari bose mudukurikirana umwanya ku mwanya turabakunda no musi rero sasa turi kumwe na Nanti kwanza imbere ko dukora ndayibutsa kwanza iyi emission mazi imisi ndiko ndakora nayise barahari nimba mutayimenyeye muzamura ko nje Juliana ndayikora imisi yose turahuza bamwe mu gwaruka ruko ruraza mu baririmbyi biwacu dukoresha batatu gusa nturenze cyangwa tugabanye umusore nabazanye abantu musanzwe umenyereye ndibaza ndazi ko mubamenyereye ariko kandi ndashaka mashaka muzi amazina yabo ariko reka basabe bonyene ubwabo batwibutse babibutse kandi merehe kamere mu buryo bwanje ni nkuko namanda bikora imisi yose. Allo. Hello. Très bien. Ego. Cherine. Itwa Cherine nta yindi uyita. C'est comme si niryo nyene. Voilà, on Faransa bashinga mwavyumvise. Allo. Hello. Ça va bien? Ego ndashima. Surji Sultan from Good Peace. Yeah. Surji Sultan from Good Peace. Gani Cherine mwamwumvise. Allo. Hello. Ça va? Ego. Alice Smith. Basha ndikimo ibihangange bitatu. Alice Smith, Surji Sultan na Cherine. Ego hama murabizi kuko twamutwikuriye emission. Turabizi ko hari abantu tumva indirimbo zabo. Gasanga umuntu arazi indirimbo ntazi wayisohoye. Turabasavye rero umwe ku mucubahiro ciwe atwibukiriza abakunzi bandaha TV akarimbo kiwe akapela mu mwanya muto cyane ko turi batatu. Murabyumva nayo ko emission ihabiba song zanyu gusa. Ihabiba copyright. Ego turatanga kwa Cherine ko twatangura mu kugira emission yose. Cherine dushaka akapela yawe. Noi kandi umuntu wese ayumvise cyane yakoze kumena Cherine. Hey, tell me how you feel. Today, now we're face à face. Je sais tu rêvais ce jour depuis longtemps. Profite en ce moment, laisse ton cœur parler. Ouais, moi m'gagatoy. Agodan suivio kizomba, como timanda sigatatu. Ni wibanire nambe shokugomba. Iri joro ni gachu na wagatatu. Ouais. Kunzi bandahaci fyo, numvenga yo badanya. Numura vyumva ko afite akajukeza tabuze vyinshi ngaho oyo ni commentaire ya mbere ndabahaye dusite kwa Surji Sultan. Allo akapela ya mwanya muto mukunzi mukundwa ndabona kohora namakenga ukeka ko nkuvanga ko ngucinyuma ko ndi umunyamanyanga oh my baby go I never let you go sinzogota ngutwagwa n'ibisigo no babara no kwicwa n'inzigo inzigo uko biri kose ungaragarira neza kuri mano narose mu rukundo kurusha abandi bose. Merci beaucoup. Duse kwa Alice Smith na Alice Smith akapela ya mwanya muto cyane. Mumushaha wanje heregani yo wibera ni wewe nifuza kuombera umutegarugori ni wewe keza kanyezu umutima oh my baby oh my happiness ngo singukunda urukundo rw'agahararo tugeze aho nitumara uburyo
Ngetse baruryohe murumva ko bashoboye naho twise emission yacu barahari barahari ni kuba ko turabarahari mugabo abantu benshi nshaka kubamenya kandi tubafise mugihe turabafise abantu bafise impano zitandukanye ubuso twabazanye abamubona ngaha nkuko mubimenyeye twama tuyikora bayimba kapera yabo amatukababaza ibiberekeye uno mwanya wo kubabaza Cherine watanga umuziki ryari ofisi ndirimbo zinga donc ibikwerekeye mu ncamake mvuge ngo natanga umuziki ryari Byari natanguye kwinjira muri studio niko novuga ko même avant je faisais la musique nararirimba ahantu hatandukanye mu karaoke mu ma band donc no muri chorale ariko indirimbo yiwanje ya mbere yasohotse 2018 gushika ubu nyene nafise indirimbo zine ego c'est ça la question garuka mu wundi mwanya donc uvuze ko wari muri chorale ubu vyagenze guteye ma band wavuyemo ko yakubwiye umuziki cyane vyace biherera he oya muri chorale sinavuyemo kubera yuko ninjiye mu muziki mu makaraoke turakora naho yasumenga yarahagaze ukuntu donc umuziki ni dirais comment nicombuza kuba nokora kuba noja muri chorale ariko narameze nk'uhagarika ndi monsiyo donc je suis catholique ariko ndameze nk'uhagarika chorale gatoyi donc kubera n'ishure n'ibiki vyaciye babire byinshi cyane donc mitamwe umuziki n'ishure gatoyi merci turabizi ko abantu benshi bamaze kujya mu muziki vy'Imana bavyibagiye niyo wenda ndakubajije sinavyibagiye just nabaye buhagarike gatoyi kubera ishure kubera donc vyaciye biba byinshi cyane sinon sinavyibagiye ndasenga narahejeje nawe nari ubu kwaje ishure ushaka gusoma muri chorale cyangwa waciye ubivamo ati bungiye mu muziki no mu makaraoke gusa ibintu bifatiye vyaciye biba byinshi ko sinzi mama ko nzasubirayo umva ko hari nta tikadusubira ariko arazi ko dusubira muri karaoke nizugurura ariko ko hari nta tikadusubira guys oya bro turagarutse mu mwanya tugeze kwa Surgi Sultan watanga umuziki ryari donc ibikwerekeye meze gute gushika muri uyu mwanya ufite indirimbo zinga kuri channel yawe kwanda vya channel yawe tabigara ko mu mwanya umaze gusohora indirimbo zingahe mu bisanzwe je natanguye kuririmba kera ariko indirimbo ya mbere ndibuka yasohotse 2009 mu kwicumi ego niho nayisohora urashobora guca bibaza ati kubera iki haciye nk'icyo cyose tutari bwakumenye nari nabaye bloqué gato ibijanye n'amashuri kuko natanguye kuririmba ndi umwana muto cyane hama ibindi navyo ndaza ndavyishura uko mubimbatse kubera ko dushaka gukoresha umwanya kandi muri benshi murabita dukora isaha yose cyangwa irenga hama ndashaka kubaza akuvuze ngo atanga 2009 ubu gushaka kuri umwanya indirimbo zingaye tukubarizwa ko wewe tukubarizamo indirimbo nagiye ndakora hari izo nakoranye n'abandi hari izo nakoze komwe nk'umugwi kubera ko je ndirimba mu mugwi ariwo Good Peace indirimbo zirashika 10 fata muri 10 ko hariho zimwe usanga ntanacibuka urumva ko rwakira kuva 2009 gushika ubu ushaka usanga Cherine kuva 2018 gushika 2020 afite indirimbo zine ibaze ko yeba umuntu yo mu amahirwe kuva kuri 2009 gushika ubu album zingahe ego cyane hama Surgi Sultan higa ejo muri imisi nyene ndiko ndaraba ibikorwa vya LinkedIn yawe nabonye nisonze ko nasanze ko ari indirimbo imwe gusa ariko kari kurambira ko ufite indirimbo 10 byo byifashe gute kandi account ukabona ko ari account ishasha urakoze kumbaza ico kintu ko abantu benshi baracibaza cyane mu bisanzwe ntihari indirimbo imwe hari indirimbo zibiri hari indirimbo zibiri ego ukuntu byagenze twebwe igihe twatangura kuririmba ntibyari byoroshe nashaka ndakubwire ko ico gihe ntihari bwagwire carte mémoire ntihari bwagwire flash no gushira indirimbo kuri YouTube kenshi nizashira ko banyeneza hama rero mu nyuma niho twagiye gucreate iyindi account kuri YouTube turashaka izo ndirimbo mugabo iyo account nayo ugasanga ntirisekirize ikreye mu manyanga niko no bivuga ari mu manyanga ko hari ibintu tugenda turakabura mu bwenge tugenda turabona tuguma twiga twahisemo rero kuyihindura tugira iyindi shasha yizewe neza ko izoshobora kutubikira neza ibintu byacu kandi ishobora no kutuzanira inyungu donc cyabaye ikibazo ikihe cyo kwibagira ivyo kuba kuvuze ngo nta memoire yarahari na flash yarahari kugira ngo musho gukaya yindi mutagumije ijyanye n'ikibazo ikege ko tuzi hari abandi bakudiri imbere yiwe ngo ari za account nyene bakora bashirako bimwe byagiye biratakara nk'ibintu bijanye n'amamodo pass
twabika mu matelefone telefone barazivye urumva biba ngombwa ko tugira ibindi bishasha tuzoshobora gukurikirana neza dufite n'umwanya ukwiye kuko kijya gihe twabivanga n'ishuri n'ibindi bintu byinshi byo ku ruhande ariko ubu rero akaba ari umuziki gukora umuziki nyezi ikibazo gica kizangaho eske telefone bayivye mu base baca bayiba cuyibagira birashobora gushika ugasanga ahantu wanditse nk'ikintu catakaye birabaho. Ok, merci beaucoup. Turagarutse mu mwanya tugiye kwa Ali Smith. Ali Smith ça va? Meze bien dibatse. Wari watekereje ko twatangura kuri bari yabonye. Watangiye umuziki ryari indirimbo zingahe donc ibikwerekeye yo safu. Je novuga ati kuva en 2016-2017 nagaragara nk'umwanditsi umwanditsi wa mu filme no mu ndirimbo. Uri n'umwanditsi kandi? Yego. Turabirotse ko mwanya watangiye umuziki ryari rero sasa? Neza ninje muri studio 2018 niho nakora indirimbo ya mbere na Obelix. Na niyo ndirimbo novuga ko benshi bagiye kumenya ko Ali Smith abaho ari n'umurundi akaba avuga n'ikirundi. Yani ko nocishura. Ufite indirimbo zingahe ku rubuga rwawe? Hariko indirimbo zine, audio zibiri na video zibiri. Ariko cyarabaye ko tare gatoya bivanye n'ingene ishure gira dufata cyane kuko uyu muziki nawe usaba amahera. Rero byasaba ko umuntu kwanza agira pause gatoya akitegura kwanza hama maze kumera neza gaca asubira kandi. Yego cyane. Hama wasigiye kuri sanzuru mwandisi ko none kwandika wacubiye ko bwiye umuziki canke n'urabibandanye? Kwandika sinabihebye kuko kwandika nibyo bituma ndonka n'amafaranga kuja muri studio. Urumva sinobiheba niyo ngabirano natangwe kumenya ko mfise gusumba abandi. Kwandika umuziki na film. Ego. Nabanditse abahe tuvuga ati turavye nkana kani wamwandikiye kugira ngo twumve ko vraiment Ali Smith ariko arakora. Ni benshi. Umuntu wese akora iganiro akimenya ati Ndaha barazanye na Ali Smith ni wamwandikiye. Sinobavuga amazina kuko nta mafaranga publicité bampaye. Kimwe gusa ico umenya nuko abaririmbyi benshi muragira n'amasezerano mugakora ikintu mebo wamaze gushika imbere ntibasubira kukwibuka. Niyo mpamvu rero nta kamaro ko bavuga kubera mfetse barasarishe durumva. Icyo turagira ko mwatubwira amadefura mu muziki navyo. Ego hama kwandika gute urabibandana n'umuziki byose canke ari kimwe bwati ikintu cyo kintora cyane. Iki guswasha mu byo bibiri natwe mu muziki no kwandika. Kwandika kuko niyo hantu harimo akantu afetse. Ego. Ngira ngo kari umuziki amasho amaki. Kwandika twe kuririmba niratangura kuduha byo ngo tubishaka. Indirimbo zibiri ashobora kuronka akantu uvuga ati aka kantu nakakuye mu muziki. Ego niko biri. Ko bariho pre urabira ko ati mu kwandika ni pre fatira ko canke mvuga no mivana umuntu aje kugira wandikira. Pritegeza kuhaba kuko muri nibyo amaze kubaka izina n'ugitangura sico kimwe. Umva ibeyisi mu gitangura urumva bacirondeze uramugabaniriza mu maze kubaka izina urumva nabene arayaze nabayafise. Pre yawe nibanga cyangwa urakunda kuzivuga donc kumugaragaro cyangwa nibivana umuntu muri vuganira entre yanyu? Iyo nibanga ry'akazi. Kubera kuvuze ngo pre zirazwi nagira ngo washaka tubwira kundi bandahati bashaka kubandikira akavuga ati naya ubikara kurondera gusa mukavuga inbox. Urashobora gusanga je mvuga ati pre wanje gukorera ni me muri uwo mwanya akazi umuririmbyi akavuga ati akagutakambira akavuga ati jemeze nabi meze ukuntu akagusigurira. Rero bivanye n'ingene ubusanzwe buja flavor uzingene meze uramutahura. Urumva ucigerageza gukorana nawe muri kijya kintu gito yafise urumva ntumuce ukuboko na ntaguce ukuboko. Ego mucanya amaboko. Ego mwese mva mugafashanya mwese. Ego birumvikana. Ego hama Ali Smith murakoze cyane mwese basha. Ego hama ndashaka kubaza kwanza mwisanzwe iyi misuga ndayiteguza ndayikora kandi ndahuza batatu canke mugani batatu gusimisi yose mbashaka kunda bagiye nyene bugabo bamenyana. Eske wari umuzi Surji Sultan? Nawe narinze vraiment. Gute wowe utari umuzikane muri kumwe muri Buja Flavor gute bigenda ntimumenya hagati yanyu? Birashika ugasanga bivanye n'umwanya umuntu abafise cyangwa bivanye ko umuntu abafise umwanzi ugasanganye nawe ndaze ntanze. Weho gute wari umuzi cyane wari umuzi? Oya nawe narinze vraiment. Cherine nawe narinze. Basha imunyumvira abantu gusa ndibaza mwe murazi naye. Turazinaye debut en 2018 kuko tumaze gupanga projet nyinshi ko tokorana. Me twagirira amahirwe yo kuzikorana bivanye n'ingene twese amashoro dufata. Wasanga je ndafite time no munsi ugasanga Cherine Jeff interrogation igiye je ugasanga twuma dukwepana me projet dufise ni kuva 2018 tukimenyana. Kandi vuba na mezi atatasikie tutarakurana kandi azuba ari igikorwa cyiza cy'umunsi ni audio and video kuko ni yose tugezeko. Turazinaye vraiment kandi ndamumenya muri babiri hama undi mugeza ni mumenya. Gute bigenda?
antuka hama ngo mushaka kumenyekana ngo mutazinanye umva defo muri iminsi abadisi batora ama defo ba journaliste kwa est namwe bw'inyesha bazo bagarukako gute mushaka kumenyekana ariko entre yene mutanazinanye ama defo ba journaliste yo ni menshi nandi ko naza kuyebanyu nayo ayo wacu okay impamvu ushobora gusanga jana tutazinanye ni en fait jana shaka kugira tumenyane narabonye akazi kiwe nawe narabona akazi kiwanje kwanza jene buka umuntu aduhuje jana wene yari umupromoter niwe yadugide contact turora jana wene cha turamenyana kuva uyo munsi urumva ndi ndabahuje na Surge Sultan ni byiza cyane urumva yongera akantu rero nubaho oya turagikorerako turagikorako nta kibazo bro tugatishikuru ya bigenda gute uri umuririmbyi kuva 2009 ariko ntumenye Cherine na Smith birashika bivanye n'igihe umuntu aba ari mu bintu bizi no kumenyana n'abandi oya sikuvuga uko burya buri gihe bavuga ngo ibintu byose bibera igihe kandi kumenyana umuntu wese ubona mwamenyanye burya hari impamvu urumva rero uwo munsi ntiwari bwagereho kumenyana nabo ariko ko mungurira kanje nabahujije na blague wakoze ikintu kizima kabisa niho bushaka uretse ko mbashaka ko dukorana twe tunamenyana ngo dufashanye bashaka ko nabantu nyene agati yaho bamenyana kugira ngo mushaka gusanga mukoze mukorana murakoranye bavuga ko labo kubera ko mwahujwe nanje ama bigenda gute niho mudi Surge Sultan ngene bigenda ndafise ikibazo kuri we asanzwe bini Bujumbura ni akorera umuziki wiwe bwa mbere nakorera umuziki wanje muri Noro Ingozi ariko ubu ndi ngahi Bujumbura donc just navuga yuko ntari ndamuzi ariko nka yavuze ko ari donc from good peace donc icyo kintu cyakimaze kunca mu mutwe nari mu matwi nari maze kucumva ariko lui en personne sinari ndamuzi nari nzi seulement le nom yo groupe donc c'est compréhensible gendaronde guys nta cyo bitwemeza gute bamenya good peace ntakumeka ari mwayitanguranye no ushaka gusanga uzi best life music tazi ngo ujya yitwa gute donc jewe ego hama tugiye good peace ni groupe imeze gutegezwa n'abantu bangahe byifasha gute ndayikaye oduha makuru kuri yo ni groupe igizwe n'abaririmbyi babiri umwe ni jewe uwundi n'umugenzi wanje yafatiriwe yitwa Amir Manikey groupe ko yabayeho twahuriye ku ishuri twiga primaire niho twabona twese twisanze dukunda umuziki twifuza kuba baririmbyi cyatubana mu bwo bugenzi kugeza nino saha turi kumwe twace tubumugwi nuko byagenze gute indirimbo ya mbere twagute iyo ndirimbo yawe ushirako umunyamanyanga ko yakoranye wenyine kandi ubuze ko muri timu y'abantu babiri Amir Manikey ntiyari hafi niyo mpamvu kandi nabona umengo igihe kiko kiraba kirekire tutariko turakora ndavuga ati reka ntaco nubwo adahari reka nkore gusa ibikorwa bya groupe turabisangiye merci beaucoup basha emission tugira amasaha bindi bati ego hama mu gusozera kura ko tuvuga byinshi murabizi dushaka twazi ko mu muziki umuntu arenda ujamo abana ivyiza kana kabikuramwe dushaka mutubwira ati idefo cyangwa wese avuga defo abona muri Buja Flavor muri ndase muzika aba kuri kote y'umuntu wese utahura kare muri Buja Flavor haba kuri kote y'aba star haba kuri kote y'aba journaliste haba kuri kote y'aba promoter umuntu wese uvuga ati uyu muntu dans ini defo hari muri Buja Flavor muri industry muziki ndundi duherehe uri prêt kutubwira amadefo sawa kadore ko umva ari tubivuga yaryohe ari tugire defo bona mu muziki ndundi haba kuri kote y'aba journaliste y'abandi barivyi bagenzi bangu canke y'aba promoter umuntu wese wibaza ko ari muri Buja Flavor shanto ka vraiment telefone nyinshi nitwoze vuga ngo tuzimare ariko reka tuvuge nkuru zikenewe kandi urumva zishobora no gufasha icabemere kuba mesha makuru amadimisi mutu abamenyesha makuru suvuga ngo tumadimisi tuyumvira muratubabaza mutubabaza gute en fait nimwe mutuma tutucika ingufu kuko abamenyesha makuru muri iki gihe basikira abafana urumva icyo ni kintu cyambere abantu benshi batinya kuvuga basikira abafana usanga menshi amakuru kanaka ari umufana muri nemvye kanaka vyumvikana kazoka amavuze indirimbo y'umuntu kanaka kazoka amagira promotion y'umuntu kanaka mumviriza n'indirimbo ariko ara promotinga n'indirimbo idafise nimba na message nimwe utavuga ati indirimbo iraryoshe cyanye kiniki no kubura nyene bwa bufana bwa bucuti kamwana wa mama kaje usanga nyene agomba promoting yo ni defo ya mbere kubaki kuba journalist Idefa kabi namwebwe nyene aba TV online tubasubireko sivyiza kuza muratanga ama interview kwa sana bamaze kumenyekana ntibibaze ngo nibo bazi kuririmba cyane cyane kwandika ugiye kunara abakenshi bajya basane bakumva kumakomeye
indirimbo bazandikwa n'abarimbi bakiri hasi bagicaruka rero ntukareka mvuge ati reka mvuge ivyo bibiri gusa ninde baza baraza kuryunganira baraza kubivuga iyo mpamvu rero Ndaha TV yateguye ko mwese zo turakorana namwe nibatari igikorwa ciza mudushimire ni igikorwa ciza cyane vraiment ahubwo turabateye intege merci beaucoup tubwiye nayo donc musanzwe ikintu cyo tuzi ko kiba kiri ibintu vyiza n'ibintu bitagenda neza kubera ko tuzi ko ibintu vyiza by'abari vyiza kandi atacu dushaka kubihindurako cyo tubwire ibintu ubona ati vraiment ibintu nukuri birakwiye guhindurwa ku ruhande rwawe nka Suji Sultan abaririmbyi b'abarundi ku baririmbyi b'abarundi ndiko ndavuga bariko baraza abahasanzwe n'abahasaziye nashaka mvuge ku kintu kijanye n'ubwibone tureke ubwibone ko n'Imana ntibikunda kuba journaliste kuba umuntu wese utabara kari muri buja flavor umuntu wese abati umuntu vraiment aragira icyo atereye muziki ndundi n'aba journaliste no banura gukora ikintu bakoye ku mutima pana gukora ikintu kugira ngo biyerekane nabwo bakora ikintu bumva ko bari mu maraso ikintu bakuye ku mutima gute ari umuntu wese ashaka kunigita tavuye mu maraso none nk'ubu nk'umujournaliste ndamurungikiye link y'indirimbo akabona iyo ndirimbo iraryoshe kandi iyo ishira kuri stat abantu bakayimenya nica jejwe umugabo wanwandike ntanakwishure uwo wumva ari mu kazi ari mu kazi atahura neza none umujournaliste ari promora wa benshi bariho gusa ndavuze umujournaliste wese ategerezwa gupromoting ikintu ciwawe oya si ngombwa gusa binyeretse ko icanje yanse kugipromotinga fatiye ku byanje mbona cyangwa nibaza ko nabandi hariko hariho nabandi usanga bo nkeka ni nimero zabo bacha bana ba broker ntutubeshere basha sinabadondagura ariko je cyo kintu carambabaje birashika kandi ibyatunezeza si mu buzima nta byatunezeza ibihe byose urabizi nawe namvu ndahati byateguye umwanya wanyu mwese ni barahari umwanya wanyu kugira ngo tubamenye turakeneye kubamenya natwe dukeneye kumenyekana biciye ku TV naho tuba tukiri hasi mugabo tume gusumba busa Cherine ni mwanya wawe defo umuntu wese twari muri buja flavor journaliste umuririmbyi donc utahura wese reka ntangire ku ba journaliste donc ama défaut premièrement tumenye yuko nta muntu donc nta mweranda hari hano hantu turi ama défaut bari nayo mugabo mvuge gute kwanza ikintu ca mbere mbona umenga bohindura reka mvuge le fait que nk'unye turi muri donc les TV online surtout turi emission yakozwe barashoboye kuca bakwambika ibaranshuti yanje bakavuga ati uyu mukobwa yagize gutya byaranshikiye sivyo ndiko ndavuga ngo bimeze gute donc barabe bareke kuza bararenza gose les titres barashobora kuca ariko ugiye kuraba interview gase hari ushobora gusoma titre kavuga ati uyu mukobwa finalement ni Ndaha uyu mukobwa niwe yavuze ibintu niwe yakoze ibintu donc itsonye nico novuga sino ikindi nuko bogira vraiment donc bayiko babikora bien niko novuga ubunye kuko ubunye arashobora kuba yovuga ati vraiment numvise impano quelque part reka ndamuronde ndabe dukorane vraiment ku kintu cy'ama défaut nico kintu novuga cyonyera kwantu karankoze ko jewe kama titre sino muri ko mubikora neza jewe vraiment sino vuga les défauts seulement ngo ndike kubashimira hama kubaririmbyi nabo novuga ati reka twenyene dufatane mu nda twenyene tuvyikorere hariho benshi numva bacidogera aba journaliste ngo ntibakora ibi no reka tuvyikorere naco yani du supportingane twebwe nyene kuko hari umuririmbyi ushobora kurunkira link akanga kuyishira kuri statut imagine kandi aziko je nawe azogukenera reka twebwe nyene rero turabe ico donc turabe ngene ico twokosora entre nous en tout cas no journaliste akazoyibona hangahe link azogira ico yibwiye nawe nyene ntitushire amakosa kuri bo gusa natubwe twese amakosa ico kintu nyene cyo kuba don't sinzi yuko wibaze yuko umusupportinze ugashira iyo nani yo link yo kuri statut yo catera imbere kugusumza sinzi kibazo kiba kiri ego cyane ndabikora kuko naje nzi yuko ejo nshoboye kubakenera hama kuba promoter vraiment nta kisinzi nibabikore niba du supporting impano zirahari donc c'est ça sinovuga seulement les défauts sinon merci beaucoup ko namwe mwabikoze mabona ego mu gusozera ubwa nyuma buri wese donc arafise ikintu ashobora kugira abafanzi biwe donc nka Ali Smith Suji Sultan Cherine mu mwanya muto masegonda make cyane abafanzi banyu bitegekisha niki mushaka kubabwira nko kubategura okay cyambere nagomba shimira abafanzi banje vraiment kuri songe meruka gushira habona kuri yeretse urukundo rudasanzwe icyo nabasaba ni kimwe tukoreye muri bwa bumwe bwa rukundo nyene kuja kuri channel yanje ya YouTube amkagira sabona ko batagira cyangwa subscribe j'aime partage na comment ani Ali Smith official
no kuri Instagram nuko nyene ni Alice Smith official na FB canke page yanje zose niko ndizina niryo nyene hama no kuri Ndaha TV kandi tubibutse vraiment ifo mu supporting aba ni TV shasha vraiment bikora neza twayikurikirana bagire subscribe nayo kuri channel yacu je naramaze gutangura nduwa mbere hama kintu yego nje nduwa mbere haje kindi naco vraiment tubashimiye kuri aka kanya muduhaye kandi mukomeze mutubandanirizeho tuna kandi tumenyesha ko vuba cyane mitegeko kugwa gishasha vraiment audio na video by'amateka bisukuye yashaka featuring ya Alice Smith featuring ya Alice Smith na Cherine cyane Alice Smith na namundi birimvye nashimye kuvuga me ariko abikora neza cyane kandi murapera kume ego vya vrai mu misi mikeya mu vyiteke simvuga amajambo sama sigara cyaro bro merci beaucoup ego merci na vrai itwa kuronta kandi nzotwita yo nzoza niruka ku rutaro ego kubuta ko haza myijiro kana kumurango zirakora ngiziba ziri invisible nizo muri Kongo sizo mu Burundi korera muri Kongo merci beaucoup abafanzi biwawe bagukurikirana bitegiki abafanzi biwanje nobabwira ko hari impinduka iri kiraba ufatiye ku ndirimbo meruka gukora umunyamanyanga nta byinshi fise novuga mu mwanya ahubwo gusa no basaba gutarukira kuri YouTube bakaraba indirimbo umunyamanyanga bandika good peace HKN hanyuma bagire like comment and share badufashe bagume badushigikira ko nibo nguvu zacu ego merci beaucoup nibaza ko rundi mwazodo ego kandi namwe ndabashimiye kuba mwatwiyumviriyeko murakoze cyane Cherine numwanya wa jewe sinababwira ngo bitege iki abankurikirana ahubwo nsababwire mu donc sinzi hariho abashobora peut-être ko bambonye ubunyene donc yari gambere peut-être donc baje kuri YouTube bagire subscribe badusupporting Facebook Instagram ni hash Cherine RCK donc RCK Cherine Rachel Cherine Kwizera donc ni abréviation baje ku ma channel badusupporting uko umwe wese ashoboye sinobabwira ngo mwitege iki mwitege byinshi ariko byo turiko turakora byinshi byo muzobibona ariko bivuye mu nguvu zanyu nizi wanje ndiko ndakora donc mudusupporting uko mushoboye natwe turiko turakora kandi atutabangusha ntuka merci beaucoup nawe ndabashimiye Dani twakwenda kazo twitaho très bien ego naho beje bakunzi badazi bemisoni yawende oya akora tunzo ko muzoira yose mukayiheza uri mikro ya Juliana cameraman ndo sana ndavuze imisi wose bakumana Alice Smith Surji Sortan do Cherine babuzeni RCK mama we ntabyo nasubira kandi byanananiye ego hama tugotebutsa kandi basha muri ababosi bacu mudahene twakora subscribe yawe ntacitwara ifyonde ko umuntu wanje ifyonda ari akumbanira reka kutubanira hama tugire ko abonye emission komanta naco bitwara amegaza gwa umuntu ko commence ko andika wayishimye utayishimye nabagira direct turabashiba ko baravye emission hama partage ivyo wabonye mbo wabishimye bipartage abandi bayibone basha kubishima hama turabakunda gose Ndaha TV together we can man in bed.